Oya ntibishoboka ko nkenisha urugo kuko mu bantu ba mbere bakunda urugo rwanje nari jewe. Hariho benshi biyumvira ati yo bari kiki, ntabwo ari kiki, ni ibintu biri serious. Je confise ukuri kose yuko Bidondo na madame yake amani kanararika. Naga kino bariko baradukinira ahubwo nibareke kuto. Twaramenyereye amajambo y'abantu. Iyo abantu bari muri love, mwareke muri love yabo. Gende ku mwana amabere araguye, ushangusha maziwa, ushatepeta, kwenda nyumbani ule batoto bidondine nisikie. Free my boy, wowe kandi rero wikontorore umuntu. None ahugira abafanzi bemere yuko je tutari kumwe na Bidondo, ndi kumwe na Godine, dukora iki kugira babibone. Nimba bakene nimba ari mariage, okay nta kibazo. Tuzobabwira umunsi n'itariki nisa. Isaac TV ho Isaac TV nkuko mubibona reka nambare kwanza gafuka munwa kugira tubana twikingira urabona Bidondine sinzi aho yajava sinzi uwo baramukanyije safi kabisa bana ini Isaac TV Juma Jokes behind the camera jera abwiye nawe bemeye yuko neza kuzomurondera Bidondine kugira abeshuze ibintu byose maze imisi bimuvugwa ko murabizi baramwagiriza yuko ariko akinisha urugo rwiwe numukobwa mwiza umwigeme mwiza mama mwiza afise n'abana beza ariko rero twumva ingene yo bariko rakinisha urugo kubera ikara kwakora ibi bintu ariko gitangaje nuko nkishika ngaha namusanganye na wa mutipe ko avuga ko ari umushiri wiwe God name mukaje tucamubona ngaha izirurasi eske kuko ibintu kweri ni kiki nyene kiki je burya rero sinashimye yuko biherera ngaha ifo kinda barondera abantu teyagisha mbere kwa Bidondine nakwaje Poa. Zebaba iko. God name. Babukuza nagatebe sha wicare nawe mutama. Ni bo. Rafaeli choma cha watu. Cha nani? Changu baba. Ndagaza tu. Wewe tunataka kubisubiramo. Babukuza rero kwanza intebe ngaho wicare. Ni bo none Bidondine. Yego ndaho. Mbena umugambi wo gufuta itatuaje ya Bidondo nirahe. Sinzi ngene bizogenda kwemba nzokura kinyama. Bizogenda gute? Gusurabereye Bidondine narugiriye. Hana hamwe nari muhira. Yeah. Bidondine nta kuntu yokinisha urugo harabonetse ari umuntu yaje aravuga araza kuri social media ati Bidondine nareke gupfinisha urugo sinzi biki ariko arategura amakiki ariko agira amakiki n'umugabo wiwe Bidondine wewe nk'umuntu w'umumama uzi akamaro k'urugo kuko vyubahuka Bidondine oya ntibishoboka ko nkenisha urugo kuko mu bantu ba mbere bakunda urugo rwanje nari jewe nari wa mbere vraiment nubaha umugabo wanje nkakunda n'abana banje ariko kuba bitashobotse nkuko nabigomba abantu banyumvire nabi hariho benshi biyumvira ati yo bari kiki ntabwo ari kiki ni ibintu biri serious aba journaliste muge mubegera nanje munyegera muraza ukuri kubw'ivyo abafanzi ba Bidondo no basaba yuko bomenya ko ikosa ritavuye iwanje ryavuye kuri we nkawe niwe yabitanguye kandi imyaka 8 myinshi urumva sundi umusazi kugira mfate decision yo kuvuga ati reka mve muhira atakintu gihari. Yeah. Sawa. Bidondine, azi comments wibaza ko zaje zivahe kuvuga yuko uriko rakinisha urugo like uriko atugura makiki like ibintu nkibi. Wowe bibaza ko vyaje biva? Yeah, abafanzi bamenyereye yuko abaririmbyi bakuna kugira ibintu nyene bitagiraho bifashe babesha. Ariko ivyanje si byo kubesha ni ibintu by'ukuri. Basabaza ati kubera ikintu nashimiye ko ushira kuri rezo sociaux kubera iki washimiye rero ko ama televiziyo Isaac TV za ibikubaze na ma TV kubera iki wabishimiye ko bigendo mu bisanzwe Bidondo n'umuntu yahora ankorera amakosa rero yo mvuze ati reka mfate decision yo kumuheba gaca zana urukaratasi rwa etat civile n'igipolisi agaca azasanga muhira kwa nguvu igipolisi kikampakira no muhira umva ariko anifanya ubabe ningisema nataka kukamata maamuzi na kipolisi narudia tena kwa bule bunyumba nafungwa kama kawaida yangu lakini sasa niliamua nibiweke hadharani watu wote wajue kila nagizogibe ingaruka zigukurikiranye bo akileta kile kipolisi watu mjue lakini kwa sasa nimeshashika uamuzi kama ataniua niue lakini simrudii yani hivyo kwa sababu kuishi na msaliti ni kazi kubwa hawezi kuishi na amani kwenye roho yako na unajua hata kama niko mwanafungwa ingekuwa ananifunga basi anasema basi kesho sitarudia ingekuwa inaeleweka lakini yeye kwake naweza nikamsamea hata sasa hata hivi nikisema ni amwe na msamee hatarudia tena kwa hiyo ni kawaida yake uaga anafanyaga vitu kama hiyo kwa hiyo mimi nishachoka kuendelea na umiza roho yangu na ukiishi na msaliti huwezi kuishi na amani hata siku moja
Yeah. Bidondine birazaho kubera ikino niwe yuko wahisemwo mze baba godne ngo wicare ngaha mutama ushaka wicare ushaka sawa baba kuishi na msaliti ni kazi ngumu kama unavyosema, lakini wanafanya sema kwa nini unaenda kutafuta kijana mdogo kama god name bwana? Lakini mimi sijamtafuta, si wewe ndio umenitafuta baba. Kwani kuna shida? Kwani udogo wangu uko wapi sasa? Muulize kwani udogo wangu uko wapi? Kwani yeye mdogo? Sasa tujui. Isaac, wewe umeuliza swali. Walimwengu mama. Wewe ndio umeuliza, sio malimwengu. Kwani una udogo gani? Wangu uko wapi? Ukimtazama kuna udogo. Sasa mshina hata Bidondo ugangi kweli kweli. Hata mimi juzi alikupiga wewe. Kanipiga nimemwacha tu. Huwezi. Haniwezi. Hakuwezi. Haniwezi. Mwite. Pale kauja kanivamia tu, unajua nilikuwa sijajipanga fresh. Kwa hiyo umeshajipanga. Hivi niko wewe na wewe sio ndo mu. Hivi niko fresh. Sawa. Abantu bariko bara ibintu byanyu bariko barakwigana abantu bakuze. Barakwigana hafi cyane. Bidondine cyane wewe. Imyikomo yose ekugarukako. Ati none wibaza yuko hari wowe umuhungu abumbwa n'umukobwa umwe. Wibaza yuko uyu atabandi bakobwa afise. Nanje ngiye kwitegura yamba uko byifashe kuko cyari ibintu avukiye kuvuga ati reka gihe tugabagore dufata decision ati ibintu genzo vyamamwo oya sijeje nyene nabandi bagore niko tumeza abagore niko Imana yaturema nashobora kuyanganira ikosa rikaguma ryarindi tuhageze kuri etape yo konona ibintu byo mu rugo ubishira abana batoya uvyonona abana biwabo bonyene ntibarakwigwa jeje nyene hari ibintu nkikeneye ugazomva ngo ibintu nyene byo mu rugo ngo bigiye gusanzara hanze ninde umugore muri iki gihugu cy'u Burundi ayo kunda ko ibyo mu rugo bisanzara nta numwe abandi ati Bidondine urumva ari mu rugo nyene yarisonera ariko kuvaho yahukanye uburore arasaze neza amahembe yakuze ibi vyishura gute yabarambesheye munene nagize kwa juu mko moto kiki kijana amekuchemsha amna Isaac. Unajua abantu baravuga byinshi kandi iyo kuriki ivyisi imvugo z'abantu zotumusara walimwengu no kubihoza gusa amajambo aravugwa ejo kazi yindi kazi ibindi ayo nayakera twaramenyereye amajambo y'abantu bari muri love mwareke muri love yabo urumva ariko bigora vuga yuko sawa Bidondo na Bidondine bishobora kuba biri serious barahukanye barahebanye ariko uyu nawe we ngo mushobora kuba muri kiki muko murategura nyene strategy zingene muvumisha usinzi ibintu mwavuganye hari ukuri kurimwo none ahugira abafanzi bemere yuko je tutari kumwe na Bidondo ndi kumwe na Godine dukora iki kugira babibone ndakeneye comment zanyu kugira mubibone yuko atari kiki ari vyukuri ibyo bashaka tubikore hama babibone nzigenda babwira ico bokora ya abafanzi ndababwiye je mvugira abafanzi ko mbwira abafanzi ko mbwira wewe abafanzi ubwira yemera ko banzi ico abafanzi bashaka cyane ngoma je ndabibariza apana wewe je mbanzi ico abafanzi bashaka kugira bemere uri umuvugizi wabo Isaac. umuvugizi wabo no umuvugizi w'abafana za kuba uri umuvugizi w'abafana gute ni kuko nitwe baradutuma ibibazo tukaza kwibabaza nibasaba ikintu bobo Isaac bazotubwira nimba bakene nimba ari mariage okay nta kibazo tuzobabwira umunsi n'itariki n'isa uraza bakundana abantu benshi bari mu rukundo vraiment musanze kenshi bamaze gushira urukundo rwabo wazi canke bamaze gushira urukundo rwabo public nta soni bigera bagira bavuga ati ibizoba byose zongo umuti none nk'ubu isoni giki Isaac hera aba bantu bari ngabo bose ariko turaba aza Bidondine mukisi nguyu wataka nyingine yapi papa kawaida hapa na mimi naweza kainipa hapa nini nampatia yeye hapa baba hii ndo ya maana hii hapa ifa wataka nyingine hai zaidi hapa kuliko vyote hii ni ya bebe wanaipatia bebe watu wakubwa sasa kwa hizo na umbe mani tu dikiki kweli unajua Isaac ari ibintu bimwe nkeneye kukubwira umenye ajya gufata amajwi y'umuntu kuvuga ibitari ivyo bidafise umutwe n'amaguru nkaja diski kunyiga audio ajivaheri si urazi wowe bafise studio ujya n'umusani wo muri Masterland kandi ja Dix n'umugenzi wa Bidondo urabizi none gute yovuga ko umuntu ngo turi muri kiki okay sinzi n'importe quoi ibintu bidafise n'umutwe n'amaguru je kuganje ahubwo namufashe nk'umwana iyo abantu bari mu rukundo amajambo y'ubusu twarabaho ariko
ibitakuraba uraba hasi. Yabyitayemwe rero. Ariko byaramubabagiye byaramujenye byumva byaramumenye amatwi. Kubera iki igihe nari mfunguye mu gasho mu nzu y'abidondo atanumwe yari bwaze kunkura mu ijyanzu avuga ati dada yangu nagusikiria huruma njo nikuogote nigutie na wewe na uhuruka mu Bidondo yarabisiguye. Yashaka yuko wewe uba uri umudamu wo mu rugo wicare neza. Were cyo mu rugo. Urumva uishi vizuri. Dogo njo enjoy mimi bakiwa kula maharage na vizuri mama. Mume anakupenda kwa hata kupetipeti. Peti bila. Nani alichobura kwa Bidondo? Yo, yishi none bona ko nsari ko nasi. Daba interview yankoresheje nubu ndi kumwe na Godine Mengenesi. Wao ni utofauti. Wao mwenyewe uliniambia ile. Mse baba. Isaac. Urumva je nkora ikintu buhoro nitonze. Je meze nk'inama. Ngenda nicukirikiye gutya. Ariko iyo nunamiye umutwe. Je nkora ivyanje mwibanga kandi simba nkeneye ko umuntu yinjira mu masani yiwanje. Sawa naguciriyemwo Bidondine. Abantu nibamenya yuko for real utari mu rukundo na Bidondi no god name. Ari kiki yanyu. Saka kwahukana barahukanye ivyo turabizi. Abantu batagize. Nitwamenya ko ari kiki yuko muriko marabakina. Imoto ni kiki y'imoto. Oya kiki juste gukora ibyo byose kugira kusaba bavuge. Bamuvuge cyane kuko uyu niwe biriko baravuga yuko ushaka. Je abantu bazovuga byinshi ahubwo nzobatangaza. Twashaka yuko nzobatangaza. Kugira ihageze. Murindire naga. Uzobatangaza niki? Tuzobemeza. Niki? Nani baikalia kusema afu tubaitikisha. Wajue kama si kiki ni kweli. Yaani kama mnataka ukweli mtaupata. Sawa, mu bintu byatumye Bidondine wahukana ni ceci. Of course? Si, voilà, si. Ari mu bantu batumye wahukana ngo ni kweri ganda fise ngo ni ya Bidondo n'ibiki sawa? Ariko harundi muri yadukije aravuga ati no Bidondine nasubiri mu rugo rwiwe vraiment. Bidondo nareke kumubeshera. Ugiye ceci igyambanye ni gwanje. Kandi n'umuremvye mugenzi wanyu. Niko yabivuze niko yabidubwiye. Kandi ngo niyamufata Bidondo azomumenagura ko yamutwaye umugore. Umuririmbyi ninde? Frima. Wewe ubwenge bwiwe ujyane n'umusubize Mariage. Umvera wire. Frima boy wowe zikandi rero wikontorore munwa wawe. Frima boy rero akubwire iko na dodea anatudodea mimi. Mwambie utaanguka. Sasa kama ile mimba ni yako, ile zile convocation mbili zilifata nini kwangu? Urumva wewe wavuga ati agiye kwa Bidondo bamugira yuko afesinda. Agiye kwa Frima mugira ati kwatanda. Ivya Frima je singeneye kubimenya kandi n'ivya Bidondo singeneye kubimenya. Bidondo aguma n'ivyiwe mu rugo iwiwe nanje nguma n'ivyanje na Divine. Bamurasora indirimbo na Bidondi? Hey, of course. Una cover ba? Mrs. God name. Umeshika chuma. Haina shida. Mali. Sio TI jo. Umejiachia. Kwa raha zangu. Hiyo si TI. Gari kubwa baba. Ile ngoma inaitwaje? Bidondine. Watu wataniuliza wai kwa nini nimepaje jina hiyo. Ni ina vitu vingi kuna siri nyingi. So wewe ukitaka kujua kwa nini niipa jina ile, isubirie itoke. Inatoka lini? Si ni surprise. Video kabisa. Siwezi kumwambia mtu inatoka lini. Video kabisa. Isaac, wewe unasema unatafuta habari. Basi zitafute hizo. Inatoka video lakini bia siri. Wewe ni wa kutafuta. Hiyo ndo kazi yako kutafuta. Wewe unitafuta habari mimi nichukua mke wa mtu, habari zikazaga mitaani watu wanaleta mwizi wa mke wa mtu. Sasa basi na wewe mimi ni mwizi, nimeshaiba. Haya nimekubali nimeiba. Nimeshachukua mzigo. Na juzi kati kanivamia tu nini nikamheshimu. Baada na kumii. Nimemheshimu tu ile. Sikutaka kufanya vurugu. Of course nilikuwa sehemu ya watu. Lakini siku nyingine akirudia ama dhake ama zangu. Sio kwamba namuogopa. Hamna. Kwanza. Bidondo anamvamia Godine mkwani. Hivu. Mamia na iko na mke wake bado. Nakupenda. Sasa inaonekana na yeye mwenyewe anajutia maamuzi yake. Wao wezi kumpigania mtu ambaye wewe mwenyewe ulisema mama niondokee nishakuwa na toto ndogo. Yeye mwenyewe kaniambia mnyumba. Sasa hivi Engana shora kuvyemera no twari mu cyumba turi babiri yo bikwemerera hama amubone god name na iko silikuwa na demu wake pale. Sure. Sasa alikuwa naye. Sasa hapo anakupiga sasa unaona kama ni vitu vya aiba amemwaibisha mtoto wa watu. Sasa kama umeshaamua kweli ampende yeye kama yeye. Na mimi kama mimi nilimheshimu na nilimpenda akajifanya hanioni anaweza akirauli sikopi. Ariko rero
Ico Frima asaba twigare kwa Frima gato. Kwa Frima wasaba yuko usubira mu rugo. Frima none Frima ni pare na marene ko pare na marene vy'abana bavuga ati madamu wewe kukuntu maze kutubwira amakosa y'umugabo wawe turabona ati hasigaye nka wewe ko bikora nka wewe Imana yaduhebwiye kugira tubukoreshe rero kubw'ivyo kora bikore nka wewe nk'umugore mu rugo wewe decision uzofata nuko nyene watagiye no kuba umuririmbyi Bidondine. Yeah, Jesu ndo muririmbyi niwe yari. Hano yakuririmbi. None. Bidondine wangu ririmba. Lazima. Imba kidogo. Niimbie usikie. Siwezi nikampatia. Lazima uniimbie. Hiyo ni kawaida. Ni kawaida. Sio mpaka nimpatie mtu nani, hiyo ni siri yangu. Kapela. Kubalishe basi, kubalishe. Isaac. Ngoja nikwambie kitu. Niimbia depu tulioana miaka na unajua vipi? Na kama hautoniimbia basi nitakuacha. Why sasa uniache? Muimbie. Umbea Isaac. Nangera roya. We hizo. Hiyo ni zamani. Ni ma ex. Twende. Dhahiri singuvija kilicho moyoni, ile sukari imekuwa tamu kiukweli, anifumba macho wengine sioni, kile alicho nacho ndo chanipa burudani, kanifikisha kwenye bahari ya mapenzi, kanichungisha kulinda moyo wake kishenzi, nilishetende hata ikiwa kwa ulimi matofikishe ni alambe na mimi. Mama umesikia hiyo? Asante sana jamani. Naona Bidondo no maana alikuacha. Alikuwa imbiwi. Hawahi kuniimbia wallahi sikufichi. Bidondo hata siku moja hajawahi kuniimbia, kwa hiyo kuna vitu watu wanazidiana baba. Ndio uchai wake. Kashaniroga boss. Umeshaona uchai wake hapa. Unajua mapenzi sio pesa, majumba, magari au mazawadi kibao. Unajua zawadi tosha ya mwanamke ni yale maneno mazuri ambayo unayempa. Sawa. Dusazari kigani hilo? Bidondine. Ni ndirimbo itwa Bidondine. Ni ndirimbo itwa Bidondine. Shida. Sawa. Mrs. Gold name. Na ya trago. Sawa. Ikibazo niki cha nyuma. Bishitse Bidondo akavuga ati je ndi d'accord gukora igishoboka cyose kugira je nsubirane n'umudamu wanje turera abana. Uri d'accord? Kandi bidashoboka. Urazi gituma ubona ko uzuru kuramuzana ingorane mu muhungu. Ngiki. Ngora murondera. Barazo mu menu mutwe. Ubu rero nanje tuzoba turi kumwe tuzomukubita twese asubiriye. Na mimi na yeye tunamchana. Ngo wenda guhuje na Bidondo nimwe yagama mukabiri. Cyo. Murira abana. Beno ziko nabirukanye. Baje na nice nganda birukanye. Kama sibataki mtoke. Na nice ni hawara yake sibutaki na wewe. Malaya mkuu. Sasa tukija unatufukuza. Wewe ukija naye nakufukuza na wewe pia. Kwa hiyo hutaki kumsikiza kabisa? Sitaki. Kwa nini msikie wakati Aisha ni traile? Hana haja, hana nafasi tena kwangu. Kumbe hii iko serious mjue? Kwani wanazani black? Hizo kiki ambazo unazozisema kiki, unajua Dixie, mimi nilisi ni mtu mwenye akili na busara. Ila nikuja kukutana kichwani mwake, akili ni nusu. Kwa sababu mtu mwenye akili, mtu mwenye ana akili timamu, huwezi kukamata kichwa kizima ukakipaka unga. Isitoshe na kwenye ndevu ukapaka hadi unga. Akili unakuwa umeziweka wapi? Wasanii wengine ni mafala wajinga unajua. Yule nilijua ni friend kumbe lakini ni fala yani. Yaani mimi namwambia ni fala. Aelewe kwamba ni fala. Mambo ni mazito. Jamani mimi nikushukuru sana Bidondine. Asante. Lakini Bidondine anacheka sana, unafurahi mwenzako anatukana. Ni nani rafiki yako nani? Yule fala. Ana kichani. Mwambie hapa sibanduki. Kwa hiyo hii ishi inaisha vipi sasa? Tumalize kipindi. Itaisha vipi? Ndio kabisa mmejibakiliania Bidondo tumwambie atulize. Waniachie jamani. Sisi alikuwa na mke wake pale sasa. Acha kuwa na chake atuli na cha kwake. Bidondo sio chani na Bidondine bwana, baki na huyo. Baki na ule la nimeshakuwa huko. Moyo wake tumeshaufunga Isako, moyo wake tumeshaufunga. Sasa hivi unabaki tutupe motoni uungue, kesa liishe. Akishindwa kulea watoto mama, mwambie alete watoto. Akishindwa mwambie arudishe. Basi nishamwambia alete. Akishindwa arudishe. Tutalea. Jamani. Akishindwa Bidondo mwambie arudishe. Tupo sababu. Haya bwana. Isaac TV.